Jewe nitwa Nsengiyumva Emmanuel, umupasitori kandi nkaba n'umwungere wa mbere mw'Ishirahamwe ry'Amashengero y'Abatiste mu Burundi IEBB. Umwungere wa mbere mw'Ishirahamwe ry'Amashengero y'Abatiste mu Burundi IEBB, uyu munsi tubasanze mu karere mvugabutumwa ka Musema, aho twabonye haramutse hatangwa inyigisho kubimirije kuba abapasiteri mw'ibango ry'Ubwungere. Niyihe mbono mufise canke mu nyigisho mwabahaye mubona bariko barazikurikira? Ego cane, uyu munsi twazindutse dufise inyigisho kuri aba bapasitori n'abafasha babo tugiye kuzorobanura ku munsi w'Imana mw'ibango ry'Ubwungere, kugira ngo tubaganirire mu ntumbero yo kubamenyesha igikorwa bagiye kuza kurangura ico arico, tubabwire uko bakwiye kuzokwitwara, uko bakwiye kuzokora, uko bakwiye kuzobana n'abandi bungere bari bahasanzwe, kugira ngo bamenye yuko baje muri iki gikorwa bazokora bisunze umuhamagaro Imana yabahaye yabashizemwo, kandi bakazokora bitangira umurimo, ibikorwa ndetse bakazokomeza bateza imbere amashengero. Kwariro akajero ko kubaha ikaze ubwa mbere tubereka yuko twishimiye kubakira, twongera tubereka nyene uko bazokwitwara muri iki gikorwa bajemwo muri ribango ry'Ubwungere. Rimwe na rimwe mu mashengero atandukanye hariho aho usanga umupasiteri kanaka yarahezagiriwe kuba umwungere, ariko ugasanga ashaka kuba umwungere waho hantu yahezagiriwe. Mbega aha muhezagira azogume kuri iryo shengero canke azogenda ahatandukanye? Umwungere ahezagirwa n'Ishirahamwe ry'Amashengero y'Abatiste mu Burundi. Rero ico gihe abahezagiwe nk'umwe mu bungere bahurikiye muri iri shengero ry'Ababatista. Ego nivyo mu ntango imbere ko ahezagirwa haba ari ishengero yakoreye ko yimenyereza, yamenyera igikorwa akimenyerezwa, hanyuma rero iyo tumaze kumurobanura araheza akarangurira ubutumwa kuri iryo shengero mu kiringo kanaka, ariko abashobora guhindurirwa ishengero akajanwa ku rindi. Ntiduhezagira umwungere kugira ngo azogume ku ishengero yahezagiriwemwo, ahezagirirwa ahubwo kuba umwe mu bungere bagize Ishirahamwe ry'Amashengero y'Abatista mu Burundi. Ego abapasitori bagiye kurobanurwa n'abapasitori 26. Rero hariho bamwe bazoba bariko barakorera ku mashengero yarasanzwe yarikukiye, n'abandi bazoba barangurira ubutumwa ku mashengero yari atarikukira, azoba baye amashengero yikukiye ubu nyene aronse abungere bayakorerako. Ego abo 26 bava mu burere bwose, ariko ntibari kubitigira bingana, ariko uburere bwose bwaraserukiwe ko ari 8. Murakoze. Munamwe murakoze kuduha aka karyo ko kugira ico dushikirije. Imana ibahezagire cyane.